twapfutse ni video ariko natwebwira nibaze no guteka isombe wewe nyene nani ukuze ibi bavyita gute ibi YARI seleri poivre iyi inyama isombe iyi babishiramo ki ivyaje ibi isombe nani bakuze guteka ni uteka Welcome to my YouTube channel. Welcome people. Welcome to this vlog here today. Aho ni ibintu byinshi bivangiye mu kintu kimwe. Turateka mbone mama wanje. It's a simple day with me and my family and my special friend, my childhood friend. Nukuri nta muntu n'umwe nibaza ko ata muntu n'umwe atazi guteka isombe. Nimba mukeneye amatito y'ingene bateka naho muzobimbwira mugabo. I choose to make this video mugabo. In the meantime, I'm gonna tell you a story. I'm gonna take isombe zanje amazi ashushe biranyorohera byo n'ibitunguru abandi barabisyana. Ushahiki wewe soane nibiki ko widoga ushahiki turayifreshe mvuye koga watuye misenge Ça c'est mon fils dans sa splendeur. Soani wanje. Je n'ibirungo by'isombe nababwiye nibaza ko twese uzi guteka isombe quand même. Batabizi baransaba tito. So I want to do this video ndabereka ingene nariko ndateka ariko vuba uviza kubiri different ngo ndabahe témoignage gato. When I knew I was pregnant, of course namana bivuze sinzoreka kubibana nari mu rukundo nari nkunzwe nari merewe neza nabona ko bitesa mugabo from the other side ngo soko byari bimeze mukanya rero muri ko muraraba ingene nteka isombe kandi ababwira ingene vyagenze je nari nzi ko ngire mariage tusa hama ikintu cabaye ni kimwe baca bambwira yuko mfise an ectopic pregnancy bisigura ngo inda yanje mbega bashobora bisigaye gute mu Gifaransa navyo nibuka basha nari numva nihebuye apana bisanzwe ndibuka ko abagenzi banje bari proche nababwiye bansengere ndabasaba ati ndabinginze mu nsengere ndabasavye kubera ko biranduhishije simbona ko umwana no mubura numva nyene ashaka ko abantu bantera amasengesho kandi numva ko uwo mwana ashaka ko abaho bivanye n'ingene uwo mwana yaje n'urukundo nabona ndimwo Saint jewe je précise Saint jewe harimo mu précise Saint jewe hama rero uwo munsi rero igituma izo sombe murana ariko ndateka aho murana nari ndyohewe umwana wanje yari yakwije amezi 10 sinashobora gutabura yuko umwana azobaho agakura akakwiza amezi 10 rero jewe ibintu byose I celebrate by eating. Sindavyemera mama tavuze ko biryoshe abanza mama ni wewe nyene nemera abandi sindabemera Muri mwana Elima alfa aramira matu reka ndarindira ivuye ko biryoshe kugirange kuri biraryoshe that's my mama mubonye I celebrate by eating naraje gufungura naciye ngenda kuraba abandi bantu bambaye hafi cane abagenzi banje bitwa Cynthia Dudu hari n'abandi benshi niba rukura muri iyi video ariko ubu munsi I really want to spend the day with them and thank them for being there for me. Mwana ari kuri make up yatesheje
père de Mama Cynthia, aka Mama Prince. Na Karim, Mama too. Guys, Mama too. this is my best friend. Kufa. Duza? Where does it try to nanje? Twavuze abanye natwe turi abagenzi. Je nibaza ko namaje bafise indabara abagenzi. Ego. So, turi ubebe turi abajama. turi mu tugende twarize muri hospital. Twavuze. Ataka hivi na kwa maana kino tuza kwetu tunaenda. Uko namuuliza niko naenda. Kaje kani? Uko namwambia nana kuachie. Nani? Ni nani huyo? Akuachie kafuru nyonyo. Sira iko tukurindira umwanya ngana gute twebwe. Kasira ikine karibara. Karibana time kasira ikine ketu. Tena karapende? Yashe hari kweli. Unuwe yarasigaye kugira dukwire bro turakwiye tuge. Urabise amafime kasenta nkayo yacicuye. Yaragiye kwishuri. Hari hasigaye umudada kugira dukwire. This kera mu kinama batubonye turi batatu. Atwa bacu bajugumye. Nubu kwa kundi nyane. Twicaye ahantu hatuje turabahasokere y'ubugenzi bw'imyaka irenga 20. 20 irenga. Okana! Turashwana tukabrokana. Tukahebana. Tukakina madiri. Bavuga bidakenewe amadini. So twaciye tugenda kurondera ikintu bita ubunule inules abanyakamenge muri iyi video abanyakinama tumenyane muri iyi video muri ko murayira batumenyane ndabasavye abantu bari muri commentaire mumaze kuguta ku bunure muvuga ivyitsa vyabwo ndasavye vraiment ndabingize muvuga ivyitsa vyabwo iryo barabara abanyakinama benshi bararizi ni barabara rigenda kuri zone ya Kinama ariko osi rigenda no kushure ryareze abantu benshi cane nuvuze no genda nterekanye aho bita kwa bajyana abantu mwize kwa bajyana ndabasavye mutuze amaboko muri commentaire ndababone abantu muzi ko mwize kwa bajyana nukuri iryo shurasha baza ko ari sente tuje mu Kinama Kabazi bya bese bya 10 koresha umwana Jangaye boss Ushaka? Ndakutore? Uratinye kiraro? Ingo! Urapfuye! Urakuyana! Amenja bajaji y'umuntu ni wanapatanye? Eh? Wasanga igira yozwe itari kurakora? Nawe urije? Bana vyagenze bibirova ntimurapatana ni bajaji mu. Unogeze kumurondera ntariko arakora. Mukinama muri kugicenda muri muri nanga utanzimba wao wakoye mukobwa wacu Uramuzi? uje mugore wawe nawe nanga kugicenda aje muri aje kubaba niwe mi kare dusanze muri bajaji oya none kuba ndabasanze ahubwo nice isi bajaji none no kuguhanagura twaguhanaguriye natwe twahanaguye ujye umuntu wumva ko ntimo mugoho wewe babaye n'aba basibe umbere So for the reason why telefone yanje kiyizima kitwashoboye kubandanya mugabo ubwanjye sinakoresha video of our friendship so thank you for watching this vlog. Please make sure you subscribe, you like, you share, and you comment. Welcome again to Dahna TV and subscribe for more. Thank you.